Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Bakabivamwo akaruru k'isinzira akaruru k'isinzira abantu bovuga agasezerana ntibashitse Imana yacu abantu bovuga ko bitagishoboka ko yabyibagiye ariko Imana yacu turi ku kibuga muri komine Muha aho abantu benshi bita kwa Sebatutsi turangije urugendo rw'umunezero no guhezagira igisagara caco ni shengero rya Beloved Church gifatikanije n'amashengero ari mu gisagara ca Bujumbura bariko bategura igikorane kidasanzwe kizotangura musi w'ejo itarike 12 na 3 na 14 hano nyene kuri iki kibuga cyo kwa Sebatutsi. Twari urugendo rw'umunezero no guhimbaza Imana rutangurira igikorane tuzinjiramwo. Twabonye ukuntu ishengero rinezerewe, noneho dushishikaye gutumirira abanyagisagara n'abari mu micungararo yaho kuza muri iki gikorane
kizoba kiri mu bwiza bw'Imana. Umukozi w'Imana Jin Sangwon azoba ari hano na ya migwi yo guhimbaza Imana, korale komeza gusenga, Boni Mwitege kuva ari muri Tanzania nawe nyene yamaze gushika muri iki gihugu. Turizigira ko azoba ari migoroba y'ubwiza no kubona ukugoroka kw'Imana. Turabaha ikaze mwese mu izina rya Yesu. Tuma mwatunganije inkino zari zifite akamaro kahe, zihuriye na kino gikorane? Impamvu twatunganije inkino n'ibindi bikorwa karyo ko kwerekana uruhara rw'amashengero mu gutsimbataza umubano mwiza, ariko kandi hariho n'ibindi bikorwa twatunganije by'amahiganwa kugira ngo cyane cyane turabe ingabire ziri mu kwaruka, kandi twarabonye ko mu kwaruka harimo ingabire zitandukanye. Biciye muri izi nkino kwaruka rwarashoboye guhura ruranezerwa, abavuye mu makartier atandukanye barakina ikimenyetso c'imibano myiza. Ariko kandi nkuko twabivuze mu bwo buryo bwo kurondera ingabire, igihugu kiri mu rugendo rw'imbona kazoza 2040-2060. Ni byiza ko ishengero naryo rigira uruhara muri ico gikorwa. Niyo ntumbero kino gihe twahisemwo ibi by'inkino n'amahiganwa kugira ngo dukabure dusunike izo ngabire zitandukanye nazo nyene zije ku bikorwa. Turi ku munsi twiteze igikorane kidasanzwe, mbega mukivuga ko iki abantu mwababwira iki? Nivyo tumaze igihe tubivuga, kizoba ari igikorane c'ijambo ry'Imana mu buryo bwagutse. Umuntu wese arakeneye ijambo ry'Imana. Turaha ikaze umuntu wese anyotewe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntirimenyerwa, ntirita agaciro, niyo mpamvu dutumiriye abantu bose. Ariko kandi turazi ko tuzobona kugira neza kw'Imana, ko twabonye umukozi w'Imana Imana imukoresha mu buryo budasanzwe, abagwaye bagakira, abamugaye bakamuguruka, abafise ubugwayi bwananiranye tukabona bakira. Turiteze ko no muri iki gikorane Imana izotugendera kuri iki kibuga tukabona. Abera tunezerewe iryo zina ry'Imana, twese yirinde abo turi kumwe twese turirimba iryo zina. Tuanaye
Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.